Perezida Evariste Ndayishimiye mu bwoba bwinshi cane yatanguye kurira ayo ikivumvu muri kano kanya birakomeye cane muri CNDD FDD. Ni nyuma yaho amenyeye yuko bamwe mu bo yari yizeye mu butegetsi bwiwe yahora ashira imbere kuri ubu ngubu aribo nyine bariko baramutega imitego, aribo bariko baramugambanira. Muri ano makuru turaza kubabwira ibintu bikomeye cane biriko biraba ku kirimba c'umukuru w'igihugu, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yataye ubwenge, aho ariko aribaza ico yokora n'ico atakora bikamuyobera. Muri ano makuru turaza kubabwira vyinshi cane ku kajagari kari mu mugambwe CNDD FDD ndetse n'intambara ikomeye cane mu bihangange vya CNDD FDD. Ivyo vyose biri ku gatwe ka Perezida Evariste Ndayishimiye ariko aribaza ico yoba yarakoreye aba CNDD FDD kugera aho bamukorera ivyo bariko baramukorera. N'ubu ngubu yabuze co bikoze, ariko aregeranya bamwe mu bariko barabasha kumwumva kugira ngo basabe guhosha ibiriko biraba biteye ubwoba bishobora gusiga igihugu habi. Ariko nanone barahiye bararengwa yuko igihe cyose yahejeje ababeshya ko imyaka 5 irumanye, ariko arababeshya bitakunda ko kuri ubu ngubu hako umugambwe CNDD FDD ubandanya gusambuka bashobora kumutembagaza ku butegetsi, kuko aricyo kintu gisigaye kiboneka. Kuko Ndayishimiye biboneka yuko ngo ari we yishe ibintu vyinshi. Bwa mbere yabogoje General Ngiyome Bunyoni avuga yuko ari we atuma ibintu bizamba mu Burundi, ariko kuri ubu ngubu biboneka ko Perezida Evariste Ndayishimiye yabeshe abarundi. Nibiki biriko birategurwa vyateye Perezida Evariste Ndayishimiye ubwoba, akaba yatanguye kurira ay'ikivumvu. Hari amakuru menshi twabateguriye aho mu Burundi Perezida Ndayishimiye ari mu cyoba cyinshi nyine nyuma y'ibiteye ubwoba vyatangiye gukorwa n'urwaruka n'abasirikare benshi, mu gihe no mu mugambwe CNDD FDD ibintu vyasubiye gukomera cane. Mu mugambwe CNDD FDD bariko baravuga yuko batarota kubona Perezida Evariste Ndayishimiye yasubiye kuronka uburenganzira bwo gusubira kwitoza nk'umukandida wa CNDD FDD matora yimirije mu mwaka wa 2027. Abo bahanganye bo ni benshi cane, abariko baramurwanyiriza mu butegetsi ku kirimba c'umukuru w'igihugu vyakomeye. Perezida Evariste Ndayishimiye yabuze uwo akura n'uwo areka, kuko nyine yabonye yuko ibintu vyamuhereyeko. Abo yahora yita yuko ari abizigirwa biwe yasanze aribo bariko baramugambanira. Mbere yabivuga abica mu marenga avuga yuko hako arongora abarundi yarongora abayuda mu gihe cya Yezu. Kuri ubu ngubu nabo nyine babimweretse. Amakuru y'ibanga dufise nayo aravuga yuko ibintu bitorosha umwanya n'umwanya, ibara rishobora kugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni inkuru twabateguriye ikomeye cane dukuye amasoko yacu ahambaye kubiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mbere yuko tuyigaruka ko, reka mbanze ndakwibutse ko nimba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe wabanza ugafyonda ko kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri no mbonesha kure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV. Nkuko nari mpejeje kubikubwira, Perezida Ndayishimiye ari mu cyoba cyinshi. Ni nyuma y'ibiteye ubwoba vyatanguye gukorwa n'urwaruka ndetse n'abasirikare benshi. Uburundi buri kwinjira mu bihe bikomeye cane vyo guhangana n'ibibazo bikabije vy'ubukungu, umutekano n'icizere c'abanyagihugu. Ibintu vyashize Perezida Evariste Ndayishimiye mu cyoba gikomeye cane, mu gihe leta ikomeza kuvuga ko igihugu gifite amahoro n'umugisha. Ibiriko bibera ku butaka bw'u Burundi ni ishusho itandukanye n'iyo ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwahora butanga. Mu myaka 5 iheze kuva Ndayishimiye yajaho mwaka wa 2022 asubiriye umuhisi Pierre Nkurunziza, abanyagihugu benshi bari baragize icizere ko ubuzima bugiye guhinduka. Icyo cyizere nyine cyaje kumara umwanya urume rumara, kuko ubukene
bwarushirijeho kwiyongera, imirimo irabura, uburezi burahungabana mu gihe igitutu ca politike gikomeje naco kwiyongera kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, aho bamwe mu bo bari bafatanije kurongora igihugu bariko baramwisubira bamubwira yuko yavuze yuko ibintu byose avyifatira mu minwe, ko rero n'iki gihe kitorosha arimwo agomba kwifasha. Cyatunguye Perezida Evariste Ndayishimiye nuko nabo bahorana ku kirimba c'umukuru w'igihugu nabo nyine barimwo bamubwira yuko ibintu byose agomba kwifasha nk'uko yabivuze. Imwe mu mpamvu zikomeye zituma igihugu kiri mu kangaratete n'amasezerano ya gisirikare Uburundi bwagiranye na Perezida wa RDC, Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, yo kurungika ingabo z'u Burundi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwanya ihuriro rya FCM 23. Tukaba twabibutsa yuko nyine aya masezerano aje kugaragara nk'umutego ukomeye, kuko abasirikare b'Abarundi bapfira mu mashamba ya RDC ku bwinshi, abandi bakamarayo amezi n'amezi badahembwa, imiryango yabo isigara mu bukene bukabije. Hari n'abamaze imyaka badahembwa neza, abandi ntibamenye n'aho bagenzi babo bari cyangwa niba bakiriko. Ibi byateye kwiheba gukabije mu gisirikare, bituma abasirikare benshi batoroka igisoda, bamwe bakanyura mu nzira z'ikingwabi bagahungira mu bihugu vyo mu majyepfo ya Afurika nka Zambia, Mozambique ndetse no mu bindi bihugu vya Aziya. Mu rwego rwo guhagarika iri hungabana, leta yashizeko ubugenduzi bukaze ku mipaka, ifunga bamwe mu bakozi bahora mu rwego rujejwe abinjira n'abasohoka, bagirizwa gufasha abasirikare kubona pasiporo ngo bahunge. Icyo bikoze, izi ngamba zagaragaye kizoshobora gukumira ikibazo aho kugikemura, kuko igituma abantu bahunga kikiriko kandi gikomeye cyane. Ntabwo abasirikare rero nyine bari guhunga mu gihugu bonyine, urwaruka rw'Abarundi narwo ruri mu gihirahiro gikomeye cyane. Abenshi bavuga ko kubona akazi bigendera kuba uri mu mugambwe CNDD-FDD, bigatuma impapuro z'umutsindo zabo zitakaza agaciro. Bamwe n'abandi aho bariko bibaza impamvu boba biga mu gihe akazi babizwi yuko gahabwa abari mu mugambwe, bigaragara yuko mu gihugu ata demokarasi, bibandanya kuzamura ishavu ry'urwaruka, aho nyine bamwe n'abandi bavuga yuko boshima uwo bagira inama yo kuja mu mabarabara ndetse akanabashigikira bakiyamiriza ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ivyo rero biriko biratuma abenshi mu ba CNDD-FDD babona yuko ivyo byose bibayeho ku muzo wa Perezida Evariste Ndayishimiye, ko mbere ibintu bitari bikabije kuba nabi ukuraha. Ibi vyatumye abanyeshuri benshi bata amashuri, bibaza impamvu bakomeza kwiga mu gihe barangiza ntibabone aho bagana. Imibare y'intangiriro ni ukuvuga ko ibiharuro bigaragaza yuko mu ntangiriro z'2025 yagaragaje ko mu bice bimwe bimwe by'igihugu abana bavuye mu mashuri ari benshi cyane, aho ibiharuro bigaragaza yuko abashika 70% bavuye mu mashuri. Mu yahoze ari intara ya Kayanza nyine, abanyeshuri barenga 4,500 barataye amashuri mu mezi 3 gusa mu mwaka w'amashure yo mu mwaka 2024 n'umwaka 2025, ibintu abasesanguzi bafata nk'iturufu ishobora gutera ibibazo bikomeye cyane mu mugambwe CNDD-FDD ndetse no mu gihugu, aho babona yuko imvururu zigiye kwaduka zishobora kurenza izabaye muri 2015 mu kwiyamiriza ikiringo cy'umusi Pierre Nkurunziza cyari gikurikije amategeko ndetse n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Ihungabana
riri mu gihugu ryatumye umubare w'impunzi z'abarundi wiyongera mu bihugu bibanyi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi HCR ryatangaje ko hagati y'umwaka w'2024 n'umwaka w'2025 impunzi z'abarundi ziri mu Rwanda ziyongereyeho 1721 kugeza igenekerezo rya 31 Ukuboza mwaka w'2025 u Rwanda rwari rwacumbikiye canke rwari rwahaye indaro impunzi z'abarundi bashika ku bihumbi 52,961 zingana na 38.5% by'impunzi zose ziri muri icyo gihugu cibanyi. Ibi bigaragaza ko u Burundi buri gutakaza imbaraga zarwo z'ingenzi, urwaruka n'abashoboye gukora. Mu mihanda ya Kigali, Kampala na Nairobi, urwaruka rw'abarundi rwihangiye imirimo iciriritse, ubucuruzi bwo ku mihanda, akazi mu bwubatsi n'ibindi biciriritse. Intego nyamukuru si ukubaho neza, ahubwo ni ugutunga imiryango yasigaye mu Burundi kuko ibayeho nabi cane. Umusore w'umurundi acururiza i Nairobi avuga ko ku kwezi ashobora kubona amashiringi 300 yohereza umuryango we. Aya mafaranga aruta ay'u Burundi 150 by'amafaranga y'amarundi. Nubwo ari make, avuga ko afasha umuryango ku biribwa by'ibanze no kurokoka inzara. Mu gihe abanyagihugu bari mu bukene, abasirikare bagwa ku rugamba rw'abandi, urwaruka rugahunga igihugu. Perezida Ndayishimiye akomeje gutangaza mu ruhame ko u Burundi ari igihugu gifite umugisha, ko nta gihugu gikize ku isi nk'u Burundi, mu gihe bizwi neza yuko u Burundi buri mu bihugu vya nyuma bikennye ku isi. Iyi mvugo ibandanije guteza uburakari ndetse n'ishavu rikomeye cane n'agahinda mu banyagihugu, kuko babona itajanye n'ukuri ku buzima bwabo bwa buri munsi. Abasesanguzi mu vya politiki bavuga ko ari tandukaniro rikomeye hagati y'ibivugwa n'ibiriho rishobora guteza umutekano muke, imvururu muri kino gihe himirije n'amatora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka wa 2027. Mu gihe kandi igihugu gikomeje gutakaza abasirikare, urwaruka n'icizere c'ejo hazaza, Burundi burasa n'igihugu kiri kugenda kirasenyuka buhoro buhoro. Ikibazo gikomeye ni ukumenya niba ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye bugiye kugumako mu gihe nabo bafatanije kurongora igihugu kuri ubu ngubu bahejeje kumwiyonkoraho. Aho ngaho akarorero ntibiriko birabera ku kirimba c'umukuru w'igihugu, aho Perezida Evariste Ndayishimiye ngo yabuze ico akora, ariko ararira ay'ikivumvu, ariko aribaza ico yakora mu gihe n'abo yari yagize abizigirwa biwe bahorana buri munsi bamana mu ngendo, nk'uko Pierre Nkurunziza yigeze kubivuga, aribo nyine bamutembagaje bakahamagara n'urwaruka kuja mu mabarabara. Perezida Evariste Ndayishimiye nawe arafise ubwoba yuko umwanya n'umwanya urwaruka rushobora gusubira kwisuka mu mabarabara, maze ubutegetsi bwiwe bugakurwako burundu, nk'uko nyine amakuru ava amasoko yacu y'ibanga mu bicocoro vyo mu mugambwe CNDD-FDD ndetse no mu gisirikare abandanya abivuga. Ico bikoze abahanura Perezida Evariste Ndayishimiye bavuga yuko agomba gutanga imihoho hakiri kare, maze CNDD-FDD ndetse na systeme ikamuha ikibanza cy'iteka nk'uwahoze ari umukuru w'igihugu, ntibamumaramaze nk'uko vyama vyagenze iyo habayeho kudeta igakunda. Biribuze kugenda gute? Ico bikoze biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi ni ibintu biteye ubwoba. Ntawuzi neza nimba Perezida Evariste Ndayishimiye ariko
ari buze gushobora kurwanya abanzi biwe mu butegetsi canke bari buze kumutsinda. Ico bikoze bamwe n'abandi babona yuko intambara ikomeye cane ari agakura muri CNDD FDD kandi igiye gusiga isambuye igihugu muri rusange. Perezida Evariste Ndayishimiye aratsinda canke abariko baramurwanya nibo batsinda. Mu kandi kanya turaza kubabwira ibindi bishasha bizaba bigezweko. Nimba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe, koresha kano karyo ufyondeko maze uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twashikirije. Ibihe vyiza kuri mwese nivyo ndabifurije.